kanye babaramukije mwese mw'izina rya Yesu Umwami. Babaramukije cyane mw'izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Turashimiye Imana yaduhaye uyu munsi mwiza wo guterana mu ngoro y'Imana ku ijambo ry'Imana, kandi tumaze kwakira ibitari bike bivuye mu baririmbyi bose uko bangana. Nategereye n'umwigisha wacu usoma ijambo ryo kugurura, twize amajambo atubwira ingene dukwiye kwitegurira kugaruka kwa Yesu. Yesu wacu nashimwe. Kugaruka kwa Yesu kuko yabisezeranye. Uhereye kuri ndirimbo ya bamama niko batanguye, kandi nivyo naje Imana yashize ku mutima wanje. Reka dusome kugaruka kwa Yesu aje gushana ishengero ryiwe kuko yasezeranye. Yesu yarabisezeranye kuko azagaruka. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 n'umurongo wa 3. Turumva Yesu ngene yabivuze ko azagaruka, kandi ko ngiye kubategurira hanyu, zogaruka kubajana iwanje, wahondi namwe abe ariho muba. Amena. Ndagiye kubategurira. Yesu yarabisezeranye, aravuga ati kandi ko ngiye kubategurira hanyu, zagaruka kubajana iwanje, wahondi abariho muba. Imana yacu nishimwe. Kubana na Yesu bifite agaciro gakomeye cyane, kandi Yesu nicyo cyamuzanye gucungura abantu biwe abakura mu byaha, kugira ngo azobashikane mu ijuru, ngo azobajane iwanje. Mbega kwa Yesu hararyoshe. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, zogaruka kubajana iwanje, wahondi namwe abe ariho muba. Yesu washimwe ko tuzabana na Yesu ubwami bwiwe bwo mu ijuru. 17:24 haratubwira gute? Hari isengesho Yesu yasenze. Yohana 17:24 haravuga ngo, data abo wampaye ndagomba kwahondi nabo bahabane nanje, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashirwaho. Yesu wacu nashimwe. Isengesho rikomeye cyane, icyifuzo cy'Umwami. Aravuga ngo data, asaba data ngo abo wampaye, abo yahaye Yesu, kuko abamwizeye bose barya bacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, barya bejejwe n'amaraso ya Yesu, barya buzuye mpemu yera. Aravuga ati ndagomba, aragomba abwira data ati ndagomba kwahondi nabo bazabaneyo naje, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashirwaho. Yari yarateguwe n'Imana. Yesu yari yarateguwe n'Imana, kuko azoza kuba umucunguzi, azoza gupfira abanyabyaha kugira ngo baharirwe ibyaha, kandi ngo azabashikane kwa data. Yesu nashimwe. Ndagomba mucakarongo, ndagomba wahondi nabo bahabane nanje, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashirwaho. Ndagomba. Ubwo ni ubugombe bw'Imana. Ubushake bw'Imana nuko twitegura kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka, azatujana iwiwe, ngo zobajana iwanje. Kwani kujanwa kwa Yesu, uwo ni umugisha udasanzwe. Uwo ni umugisha uruta iyindi migisha. Ahondi ngo tuzobaneyo.
mu ijuru nibagorora ibiganza. Mbega urabyifuza yuko uzajayo? Itegura ubugingo bwawe kugira ngo Yesu niyagaruka azakujane mu bwami bwiza bw'Imana. Ishengero ry'Imana rizanyakurwa. Ijambo kunyakurwa rizasahurwa. Siko turabyumva? Rizakizwa ibyago bikomeye byo mu bihe by'iherezo bigiye kuza kugerageza abantu. Iri shengero ry'Imana Yesu azaja kurisahura birumvikana. Yego azaza kurigira gutetuje kurinyakura ikintu ni vuba kandi nkagitumuka. Azaza kurikingira ibibazo bizoza hanyuma nabyo turabisoma mu ijambo ry'Imana. Yesu aduhezagire bene data, azoza kurinyakura, azorihungisha ibyago bikomeye byo mu bihe by'iherezo byitwa ngo grande tribulation. Ibyago bikomeye byo mu bihe by'iherezo bizaza, ariko bishimiro bya Kristo umwami Yesu azaza kurinyakura. Tuvuge ngo amena. Azaza kugira gute? Kurinyakura. Azoza kurisahura. Amena. Kandi biravuga ngo icyo gihe ngo ntawukizi hasoza mu ibanga. Wamwe witeguye. Musabye kwama twiteguye. Turorereye Yesu kwagaruka. Tufite kameremere ka Yesu. Tudafise kameremere ku mubiri, ariko dufise kameremere k'Imana. Yesu azaja kurijana, azadusahura imbere. Reka twumve, turasoma ijambo ry'Imana, twumve Yesu igihe azaza mu buryo bw'ibanga. Nta muntu uzi uwo munsi, na Yesu ubwiwe ntawuzi. Azabwirwa gusa ngo genda zana rya shengero wapfiraga. Haleluya. Azabwirwa n'Imana ati genda zana bajya biteguye. Dusomere, reka dusome umukozi w'Imana Pasiteri Deo aradusomera mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 24 ahere kuri 36 ageze kuri 44. Genda mukozi w'Imana. Ariko uwo munsi cyangwa iyo saha ntawubizi. Yego. Iyo abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana atari data gusa. Yego. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Yego. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntibagira icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Icyo gihe abagabo babiri bazoba bari mu murima, umwe azojana uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba ariko barasira hamwe ku rusyo, umwe azojana uwundi arekwe. Nuko namwe mwame mugavye ko mutazi umunsi umwami wanyu azoza. Ariko ibi mubimenye, iyo abanyarugo yarasanzwe azigiye igisuma kizirako yogavye ntiyokumve ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye kuko umwana w'umuntu azoza mugihe mutiyumviriye. Mugihe dufatanye na 25 umugani w'abakobwa 10. Izi nyigisho zirajanye uhere ku murongo wa mbere ushike ku murongo wa 13. Umugani w'inkumi 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzosa n'inkumi 10. Zazanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bicucu, abandi 5 bari abanyabwenge. Uko byari bicucu
mu kujana amatara yabyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicuku humvikana urwamo ngo nguyu mukwe nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Bya bicucu bibwira abanyabwenge biti nimuduhe se ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyodukwira twese, ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjira nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za zindi nkumi nazo ziraza ziti mwami mwami nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri sindabazi. Nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Asante sana. Murakoze pastor. Aya majambo tuvuye gusoma yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo, yanditswe na Matayo, avuga ingene bizomera igihe cyo kugaruka kwa Yesu. Bizaza mu buryo butunguranye. Twumvise ingene bizamera. Ikibabaje twumvise hamwe imigwi ibiri. Harimo abiteguye kuzanyakurwa baja mu ijuru, biteguye bari maso, batunganije imitima yabo, bihamye ibyaha, baba biteguye. N'iryo jambo kwitegurira kugaruka k'umwami. Hakaba n'abandi nabo ngo batavyiteguriye, batari maso. Birababaje kubona umuntu amaze igihe kirekire mu ishengero yigishwa, ariko ngo akazawusigara. Turavyumvise ingene ngo barya biteguye. Araba mu gice ca 4:24 aho tuvuye gusoma n'uyu mugani w'abakobwa 10, tugenda tubona yuko hari abazanyakurwa, hari n'abazosigara. Kandi birababaje kuri barya bazosigara. Kaba twifurije na Yesu n'ivyo adusaba ngo twame tugavye, ngo turi maso, ngo kuko tutazi umunsi cyangwa isaha umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Kandi ndakwifurije kuzanyakurwa n'abariya bose bazanyakurwa, tukazabe mu bazasigara. Tuvuge ngo amena. Ndakwifuriza kuzanyakurwa na Yesu azagaruka, uzanyakurwe uje gusanganira umwami, no kubana n'umwami wacu ibihe bitazoshira. Ni ikibazo gikomeye kuri barya bazosigara bene data. N'uruhombo rukomeye, n'ubuhombe bukomeye kuzamura mu ijuru, kuzamura mu ijuru. Ariko ijambo ry'Imana rigiye ritubwira ngo nimwitegure. Urabona barya b'abakobwa b'ibishushu bari barurebeye rwose kukumukwaza, kandi bakaja kumusanganira. Ariko bo ntibavyiteguriye. Bari bafise amatara, adafise amavuta y'igitoro kirakama, amavuta y'uburyo bwa mpemu. Ariko abanyabwenge bo bari bariteguye ngo bitebuke umukwe azoza, kandi turiteguye kuzinjirana nawe mu bukwe. Yesu wacu nashimwe. Abanyabwenge bari biteguye. Turumvisha umukwe agitebaganye ngo bose barasinzira, ariko basinziriye barasubira barakanguka baritegura, ariko bakabona ati amavuta arimo, amatara turayafise, n'amavuta ariho. Bati Yesu ntiyagaruka.
azatujana. Kandi turumvishe ngo barya abanyabwenge ingene bagiye ngo bari biteguye ibishushuko vyariko bigenda biranyura bigenda birondera baca gusaba babo bati namwe nimuduhereze twebwe vyanse amatara yanse. Ariko abandi barababwira ngo oya nimugende mushe kurondera. Ariko igihe cyari cyabarenga bashara bakubita hirya no hino basha kurondera bigitrebanye wabiteguye ndakwifuriza kwitegurira umwami kwagaruka wabiteguye umupashe ngo binjirana nawe mu bukwe baramusanganira ngo binjira mu bukwe. Urugi rugira gute? Rurugarwa. Biravuga ngo nimushaka uhoraho bigishoboka akagira gute? Kwamanywa nimumwambaza akiri hafi. Hari igihe bitazashoboka, ariko uyu munsi biracyashoboka. Yesu aracyaguhamagara, aracyavuga ngo ingo kuri jewe kugira ngo uhanwe ibyaha byawe utunganye ubugingo bwawe, nawe uzajya kugwema bazagenda. Yesu wacu nashimwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko ngo mube maso ngo kuko mutazi ya umunsi cyangwa igihe. Kuba maso, kuba maso. Reka twumve Pawulo ingene yashoboye gutanga impanuro kuri iri jambo ryo kuba maso. Abanyefeso 5:15 kugeza kuri 17 haratubwira ngo iki? Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Impanuro ikomeye cyane. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge. Imburabwenge, imburabwenge mu ishengero ry'Imana. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge. Mugura uburyo mubugwiza kuko ibisa n'ibibi. Nuko ntimubibipfu. Tuvuge ngo amena. Nuko ntimubibipfu. Murumva impanuro. Nuko ntimubibipfu, ariko mutahure ibyo umwami agomba ibyo ari byo. Asante sana. Kutahura ibyo umwami agomba. Ndakwifuriza gutahura ibyo umwami wacu agomba. Ndakwifuriza gutahura ibyo umwami wacu agomba ibyo ari byo. Ubugombe bw'Imana kuri wowe ni iki? Nuko wakwihana ibyaha byawe, nuko watunganya ubugingo bwawe, tuze gupfire mu byaha. Yesu wacu nashimwe. Aya ni amashamba y'Imana. Imana nitubwira. Yobu, muri Yobu 28:28 turacyari mu gipfu n'abafite ubwenge, kandi ndakwifuriza kutaba igipfu. 28:28 maze ibwira abantu. Ninde wavuze ayo majambo? Bega uhoraho, bega n'Imana ibwira abantu. Maze ibwira abantu iti raba kubaha uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Niko gutahura. Kuva mu byaha niko gutahura. Haleluya. Maze ibwira abantu birakubwira nawe uringo nanjye ndimo. Ibwira abantu iti raba kubaha uhoraho nibwo bwenge, ndakwifuriza kuba umunyabwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Mose yavuze biki mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe
29 niwe yavuze ati Mose yavuze wiki iyo baba banyabwenge bo kwibajisha ibi bakiyumvira ibiherezo byabo. Haleluya. Ariko abanyabwenge iyo baba banyabwenge iyo baba banyabwenge bo kwibajije ibi bakiyumvira ibiherezo. Bo kwibajije ibi bakiyumvira ibiherezo byabo. Ufite iherezo ryanje rizabiki. Mbese iherezo ryanje rizabiki. Mbega iherezo umunyabwenge aribaza, mbega iherezo ryanje hamwe Yesu yogaruka aya masaha twumvishe muri cyabita yogaruka turi mu ishengero. Aha uriyumvira ko witeguye ko wozamuka aha nyine direct utarize gusubira hariya mu rugo. Twumvise ngo abagabo babiri ngo bazoba bari mu murima bahaye bakora igikorwa kimwe. Igikorwa bingahe? Kimwe. Abagabo babiri ngo bazoba bari mu murima bahaye barima, kandi kurima ni kwiza murakarima ngo kagira imana. Murakarima kugira ngo twese, umuntu ararima kugira ngo aronke. Yego umunyabwenge ararima. Ngumwe muri bo azobira gute? Kwazanyakugwa azashanwa, ariko uwundi agire gute? Asigare. Asigare abagore babiri, ariko Bibiliya yaramaze kureka abagore babiri ngo bazoba bahaye bagira gute? Gusya. Ni abagabo ni ukurima, abagore bagaseka. Abagore bakagira gute? Bagasekura kugira ngo babashe gucunga barye. Ariko hari icyo twumvishe, ngumwe nubwo bahaye bakora igikorwa kimwe, mwaririmba mwosengera hamwe umugwi w'abasenzi, umugwi w'abaririmbyi, abagira gute, abakora ibi mugakora, ariko bamwe bari maso bakaze. Bakaza kubona umwe ngo Yesu akaraba cyose udafata, akaraba cyose mugenzi wawe ushakira yateguye ubugingo, yaritunganije. Haleluya! Yesu wacu ndashimwe. Muririmbyi ngo ucikire turaza kuyiririmba turakuririmba kweli kabisa. Yesu wacu ndashimwe. Muri Hoseya 4:6 haravuga ngo Imana yaravuze ngo abantu banje ngo baranduwe ngo no kutagira ubwenge. Abantu banje ngo baranduwe no kutagira ubwenge, kandi ngo niba kugira ubwenge ngo batayigomeye ngo nanjye ivuga. Ariko murumva Hoseya 4:6 abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge bwo kumenya Imana no kwitegura kugaruka kw'Imana. Abantu banje bagize gute? Baranduwe bishwe no kutagira ubwenge. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo mugende k'abanyabwenge, timugende k'ibipfu, ariko uburyo bwo kugwiza mwitegura kugaruka kw'Umwami Yesu. Haleluya! Yesu wacu nashimwe bene data. Ayo ni amajambo y'Imana. Turashishikara
turashishikara reka tugende reka dushishikare kuri aya majambo y'Imana ingene Yesu azajana ishengero ryiwe ishengero rizanyakurwa imbere y'uko antikristo azahagarara mu rusengero rw'i Yerusalemu akavuga yuko ari we Mana. Umva ibihe duhaye twinjiramwo. Ndashima ishengero ry'Imana bajya batunganyije imitima. Ishengero n'abaguzwe n'abejejwe n'abarorereye kugaruka kwa Yesu. Biravuga ngo ishengero rizanyakurwa imbere y'uko antikristo azahagarara mu rusengero rw'i Yerusalemu akavuga ati niwe Mana. Dusome mu byahishuriwe Yohana ibice 3 n'umurongo wa 10 n'umurongo kugeza ku 11. Ariko tutarabeha dusomaho ibice 3 umurongo wa 10 n'umurongo wa 11 haratubwira ngo iki. Ariko tubanze tugende mu Bitesalonike ba kabiri ibice 2 n'umurongo w'7 ngo kuko ibanga ry'umugararizo. Abitesalonike ba kabiri ibice 2 n'umurongo w'7 turiko turasomera ijambo ritubwira ngo ishengero rizanyakurwa imbere y'uko antikristo azahagarara mu rusengero rw'i Yerusalemu akabwira akavuga ati ni jewe Mana nimunsenge. Ariko Imana ishinga y'uko ishengero rizoba ryanyakuwe. Hariya dusome Abitesalonike ba kabiri ibice 2 n'umurongo w'7 kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora mugabo harugira gute harubibuza none gushitsa igihe azogira gute azakurwaho. Yesu wacu nashimwe. Pawulo yashoboye gusobanurira Abitesalonike ntibari babyizeye neza, ariko aravuga ngo kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora. Utekereze igihe cya Pawulo, utekereze naho bigeze kuri none ngo mugabo ngo hari ikibuza none gushitsaho azakurwaho ariko shengero rya Kristo. Haleluya! Ishengero rizakingishwa ibyago, rizasahwa ikire cya gihe gikomeye cyane. Tugende niko hatubariye. Twahasomye hajya ibice 3 n'umurongo wa 10 byahishuriwe ibice 8. Haravuga ngo ko witondeye ijambo no kwihangana kwanje. Ya ishengero ry'Imana rirata ya rigorereye kugaruka kuna nditegereje kugaruka kuna. Ko witondeye ijambo no kwihangana kwanje nanje nzakurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu bingahe byose kugira ngo kugerageza abantu mw'isi ngireze vuba wumire kw'icyo ufise ntiyagire gutwara igisibo cyawe. Yesu wacu nashimwe. Yesu nashimwe. Hari ibihe bikomeye biri imbere bitazahishurwa ishengero rikiri hano. Dufise amahirwe yo gutabara, dufise amahirwe yo kuzatabaruka tuva muri iyi si kugira ngo byago bishe gushika Satani aje gufata ya ntebe cyangwa antikristo ari kwishengero ry'Imana. Asante sana. Tuzoba twasahura azofa bagaba barongo wena kamerebe ibaba tabaki siku ya uheri bora na kutamani ushe mbio. Asante sana. Mufamiteguye bazosenga iryo sengesho bazavuga ngo ehegaje nabo murakaza wegombe murakaza naje vuba ego
ufalme wako Mungu. Urumva uko yaseze? Uzubisema nawe leo. Kwa wengine watakapoingia ufalme wako Mungu, nisibakie huku chini. Neema inaenda. Ayiwe, kubabandi bazashangwa. Ngo bakashangwa mu ijuru. Ngo naje, ngo ndagusavye Mwana. Ngo sigare muri iyi si y'ibyago. Haleluya! Akumbura kugenda. Pawulo yose ngo kuba mu mubiri, ngo mbaje kurengera Imana, ngo ariko nshaka nifuza yuko n'uyu munsi yose. Asante sana. Ati musema icyo mfata we. Kubaho ni sawa kandi gupfa. Yesu arapfa mu byo byiza. Asante sana. Ariko Yesu aduheza. Twegeranya turirimbe iyi ndirimbo 350. Haleluya. 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 Twegeranya amashamba muri iyi ndirimbo y'ikirundi. Navuze yuko turirimba kandi turaririmba duhaye twibaza. Harimo n'ibibazo, harimo n'inyishu. Asante sana. Ndabasabye no gutera sinzi gutera. Ayiwe ariko Imana cyakubeza akajwe kwa kuririmba. Mana yo mwijuru. Ijuru ryo kuza. Ariko bizabinyo ayibuhaye ariko murakaririmba Imana. No mwijuru tuzamba turirimba. Haleluya. Turirimba munezerwa mwese muraririmba. Turirimba kakaririmba. Ariko duhaye tubaza ngo mbega uzoshaye, ngo jewe nzoshaye. Urebe kweli kuri tayari. Ifirimbi yovuga ko uzamuka. Asante sana. Turirimba korali ya mbere duterere. Ariko twese shengero. Ariko ni muhanuke. Ariko nabategetse we. Kandi simbategetse nawe. Simbategetse nawe okashara. Ayiwe. Haleluya. Haleluya. Yego. Asante sana. Kumva. Arakoze. Ijwi ryiza akayaga kampenge. Asante sana. Tugende.
ijambo ryanditswe mu byahishuriwe Yohana 22 n'umurongo wa 12. Kandi muri uko gusoma turahamagaye n'abaza gutunganya ubugingo bwabo. Ndasoma ingene Yesu azaza kutugororera ingororano z'abakoreye Imana. Yesu azatugororera ibikorwa twamukoreye tukiri hano mu isi. N'ibyahishuriwe Yohana ibice 22. Titwogenda tugasoma iryo jambo n'umurongo wa 12. Twumve Yesu bizamuzana bijya tuvuye kumva. Turaguhaye kaze babuze gutunganya. Haraga ngo ehe ndaza vuba. Ehe ndaza vuba. Nsanyingero. Kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Asante sana. Yesu azazaniro azatugororera ntiyoreka kubera bakoreye Yesu. Kuba ku rusengero rw'uru mwiteguye imitima yawe itunganye muhaye mufata ingoro y'Imana nawe bati ndaje nzanye n'ingero kugira ngo mbere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ibikwiranye n'ivyo yakoze. Mu Baroma 2:6 azokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Yohana 12:26 nihagira unkorera nankurikire kandi aho nzoba ndi umukozi waje niho azaba. Nihagira unkorera Data azamuha icyubahiro. Abakoreye umwami Yesu aravuze ngo ehe ndaje vuba. Nsanyingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Tabuhombe gukorera Imana. Bane hariya mu Baroma tuvuze bazokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Yohana ko nihagira unkorera ni Yesu ko nankurikire kandi aho nzoba ndi n'umukozi wanje niho azaba ari. Nihagira unkorera Data azamuha icyubahiro. Asante sana. Utunganye ubugingo bwawe kugira ngo nawe tugasigare kandi tuhabwe ubugingo. Kaze ehe ndaje. Kandi turumvisha ngo abakoreye Imana Imana izobahereza iki? Erega kwisarana na Yesu izaguhereza icyubahiro. Izakwemerera kuja mu ijuru ry'Imana. Yesu aduheza agemerera. Kaze tunganye ubugingo bwawe bikitwa uyu munsi. Wowe utarakira Yesu nk'umukiza wawe waranditswe. Wowe utarakira Yesu tuze uguhombe ikindi gihe cyawe. Yesu arasemereye kandi aravuze ngo mube maso ngo murorere Databuja igihe azozira. Tukazasigara muri iyi si y'ibyago n'amakuba, ariko uzazamurwe hamwe na bera bose mu bitaro byiza byo mu ijuru. Rero mupfukamaha Imana izababona. Yesu arabagirira neza. Rero mupfukamaho mugeze arambura ikiganza cyawe cy'Imana mbarira ibi byaha. Pesa naje kwitegurira uwo munsi wo kugaruka kwawe. Rero ugiye gusenga turumva umukozi w'Imana Pasiteri Deo n'abasengere Imana ibaharire kugira ngo Yesu yagaruka tuzaje mu ijuru. Kaze mukozi w'Imana. Turagushimiye Mwami Imana nzima, Data wa twese. Turagushimiye ijambo ryawe ry'ubugingo, ijambo ryawe ryo gukangura imitima ko atatuzokora utibiye akabanga,
abasabyi bawuvugisha utibiye akabanga ishengero ko rikwiye kugaba rigaterama rikaba maso kuko umunsi ugaruka kwawe Yesu uza vuba ibimenyetso vyerekana kuri kuraza ugiye kuza vuba umunsi uzoshika giturumbuka uzoshika abantu bamwe batanabizi batibamye mu vyaha batibamye muri kameremere batibamye mu vy'isi Mana rikaba bariko baraza gutunganya umunyabwenge atunganya ingeso ziwe umunyabwenge ava mu vyaha akihana niko gutahura akerekana ko yatahuye agatunganya umutima wiwe agakurondera munewonerwamo agakwambaza ukiri hafi akarondera muhemwera haleluya haleluya wo kumufasha mu rugendo wo kumufasha kunesha ibyaha wo kumwambika ubushobozi uvuye mw'ijuru babona hase n'ab'isi ariko agende nk'abana b'Imana nk'abariko baraja mw'ijuru nk'abareretse inzamba none mwami bari imbere yawe ubaharire ubeze rwose ubatunganye amaraso yawe abuhagire imbyiro zose Mana babarire kucakunda kubizingira ko vuba Mana babe n'abatsindanishirijwe babe n'abuzuye umunezero yuko inzamba ntiyavuga bazogusanganira mu bicu banezerewe yuko bazoronka ingero y'ibikorwa bariko baragukorera umuntu wese mwami uri wa munsi bazokumva izina ryiwe rihamagarwa ahabwa akaze ubwami bwo mw'ijuru abwirwamo n'iryo mu munezero wa shebuja urakoze mwami kuri ivyo muzakoze kubikoze ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Yego abarwayi nabo nibahagarare kuko Yesu arakora n'ubu arakiza abanyabyaha kandi agakiza n'indwara n'ubumuga bwose n'abandi bafite iyindi mitwaro nibahagarare tuzamure ikiganza imbere y'Imana kugira ngo Imana yo mw'ijuru ishobore kutugirira neza turakunezerewe cyane nyakubahwa Mana yo mw'ijuru uri Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso uri Imana idufasha mu buryo bw'impwemu abantu bahariwe abantu baratunganyije urugendo rwabo none mwami turasabye bya bitangaza bya bimenyetso bishigikira ubutumwa bwawe kuko byose Mana we urabikora uraharira abandi ibyaha ugakiza n'abandi indwara abarwaye indwara z'uburyo butandukanye Mana urabakoraho ubakize batahe bumvise yuko umwami Yesu yatugendeye turasaba bwa bwiza bwawe uko bakoraga n'intumwa ibitangaza n'ibimenyetso n'uyu munsi Yesu ni kubikora kuko we udahinduka Yesu turabigushimiye n'iriya mitwaro y'indigo y'abana bawe kuko muri iyi si waravuze ngo muri iyi si harimo amarushwa menshi ariko ngo nimuhumure waranesheje Yesu wacu wanesheje muri iriya mitwaro igoye biriya biremereye abana bawe turasenze mu izina rya Yesu ubushobozi bw'Imana bugirire neza abarwayi bakire abafite indi mitwaro batahe bishyuwe banezerewe bashima Imana bavuga ati umwami yakoze turasabye kandi guhabwa n'ikomezi ubushobozi bwa Mwemuyera kudufasha muri uru rugendo kugira ngo twame tugavye dutegereza kugaruka kwawe ntitukazasigare muri iyi si y'ibyaha ariko tuzanyakubye tuzagende mu ijuru ryawe tuzabane nawe ngo nikwirebera mu maso ngo uzicwa n'umunezero turagushimiye intebe Mana wishimiye kandi iyo ubikoze turabisenze mu izina rya Yesu amen. Abumvisha nyakajambo Yesu n'abayezana